Ikaze kuri G4G, jewe wumva ni Roy Drift, nkaba ndabasaba gukora subscribe nimba wisanze hano hantu. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Uyu munsi nashaka nkubwire amabanga, uburyo abakobwa bakoresha kugira ngo umenye wewe musore umukobwa yagukunze. Akenshi abakobwa benshi ntibabivuga, ariko hari utuntu tumwe tumwe bakora kugira bikwereke, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe hari n'ibiyago bakuganiriza kugira ngo umenye yuko wewe umusore wakunzwe, cyangwa umukobwa yumva agushaka kuba hafi yiwe. Ikimenyetso cya mbere kizokwereka yuko umukobwa agukunze nuko amatsiko aziyongera cyane. Mushobora kuba muzinanye, mushobora kuba muri kumwe muri groupe, mushobora kuba mukorana ku kazi. Iyo umukobwa yagukunze amatsiko kuri wewe ariyongera cyane. Uzobibona umukobwa ukuntu muyaga bidasa n'ivy'abandi, canke ukuntu yitwara iyo ageze imbere yawe. Iyo umukobwa yagukunze atangura kukubaza cyangwa atanakuganiza ibiganiro mengane hamwe hamwe, ari mwiperereza canke ari mu tubazo, kwa kundi usanga umuntu akubaza ibintu biriya, uzosanga atangiye kukubaza ibibazo biri deep cyane vyerekeye wewe canke vyerekeye ubuzima bwawe. Rero nawe musore ntuhunge ibibazo canke wibaza ati kubera iki ndiko ndabazwa ibibazo byose. Haba hari impamvu, utagira ati yaba afise aba ari wewe, ni wewe abashaka, aba yifuza kumenya vyinshi vyerekeye wewe. Usanga rikakubaza ati umuntu ki, ukunda iki, wanka iki, ati burya mbere wowe hajya uba wifuza gusohokana n'umukobwa ameze gute, cyangwa wifuza gukundana n'umukobwa yitwara gute, ni iki kiguha umunezero. Ibibazo nk'ibyo nivyo ukunda gusanga kenshi umukobwa yamaze kugukunda ari vyo azatangura kukubaza. Ibibazo byose abikubaza kubera yuko hari impamvu, kubera yuko yabaye interese nawe. Sino umukobwa atagukunze byose ntigwa nabikubaza kubera yuko ntaco aba yifuza kumenya kuri wewe. Hama nimba ari wa mukobwa mwari kumwe muri societe canke mumaze kuba muvugana kenshi, ushobora kuba ari ikintu wigeze kumubwira ku buzima bwawe, itari kiri special mu buzima bwawe, canke ikintu wamubwiye ku mwaka weze wamubwiye ati jewe nabaye muri ibi nibi, ati ikintu kimeze uku nuku, ukabona muri iyo minsi yatanguye aragarutse nko muno mwaka arakubwiye ati iyi tariki ndayibuka, bimeze uko no kuvuga yuko aje kukwereka neza yuko ivyo umubwira vyitwararika, canke yitwararika ibintu vyawe. Aje kukwereka yuko bitace mu gutwi ngo biseruke mu kundi ibintu vyawe bizirikana. Hanyuma ivyo bibazo byose akubaza abashaka kumva yuko shate uri kuri level yiwe, canke nawe uri kuvyo yipfuza, kubera yuko umuntu wese afite ibintu yipfuza, canke amenye ati uyu muntu kwe turashaka kugendana, uyu muntu turahuje ibi nibi kugira ngo ashaka kukumenya. Mu bisanzwe nico kintu ca mbere cyerekana umukobwa yagukunze. Ikintu ca kabiri cyo kuraba umukobwa nimba yagukunze, raba uko yitwara imbere yawe, imyitwarire yiwe imbere yawe, kubera yuko umukobwa iyo yagukunze hari ukuntu yitwara, ugasanga ibintu vyawe byose biramushishikaje. Waba muri kumwe muri biro, canke ari umunyeshuri mwigana, canke musohotse muhagaze ahantu uriko uramuvugisha, kugira umenye yuko gukunda, muvugana canke umubwira ibintu ariko arakuraba mu maso. Si wa wundi kugira ngo urabe umukobwa kataye ibintu byawe atavyitayeho, urashobora kumubwira ukabona ari interese n'ibindi bintu ariko yirabira ku ruhande, ariko focusinga abandi banyeshuri, canke ariko focusinga ibindi, mugabo akavuga ati vuga uheze amaje nigire. Mugabo umukobwa yamaze gukunda, no kuvuga yuko iyo muriko muravugana ibindi bintu byose abishira ku ruhande, akaguma araba wewe, yagufesinga mu maso. Rimwe na rimwe uri umuhungu w'isoni uraraba hasi kubera ko ati n'umukobwa nibiki, mukabona umenga yatwawe n'ikiganiro cawe, ntaho coba kitaryoshe, mugabo ukabona umenga ari interese cyane kurusha ibindi bintu byose. Niki ni ikimenyetso kivuga ko umukobwa yagukunze. Ikindi kimenyetso nakubwira kikwereka yuko umukobwa yamanze kugukunda, arisanisha nawe, arashaka gusa nawe. Ukuvuga yuko nimba ukunda ibara ritukura,
ubona uwo mukobwa atanguye kuzaragura impuzu zitukura canke yambara ibintu birimwo ibara ritukura. Rero akenshi abikora kugira ngo yumve yuko yokwegera canke yoja iruhande yawe. Naho buri mu bantu benshi umukobwa arashobora gukurikiza amaso ugasanga wewe uri busy uriko uraraba ibindi bintu, mugabo wahindukira canke wahindukira ukamuraba ugasanga amaso ntakuvako, akaguma agufesinga akakuraba umwanya wose. Rero umukobwa iyo amaze gukunda umuhungu arashaka gusa nawe agakunda ibintu ukunda, nimba wakunda kuja kuraba bya football agashaka kumenya amakuru kugira ngo yumve yuko afise ivyo yokuganiza kugira ngo uryoherwe. Nimba bamubwiye ati jewe ndakunda football ugasanga rimwe uzoraba abakobwa benshi bagize mino minsi birahara byo gufana ama ekipe babikundishijwe n'abahungu bagize gute, n'abahungu bakunda canke abahungu bemera kubera yuko amwemera aca kwaterekana n'inzo ndire gufana igihe ekipe ufana bwa tuwe turonka ivyo tuvugana. Niki ni kimwe mu bimenyetso kwereka yuko umukobwa yagukunze. Ikindi kimenyetso maze kugera ngaha, umukobwa niwe atuma communication yanyu ihaba canke igenda neza, ku buryo yamaze kubona nimero yawe canke arose umwanya wo kukuvugisha aguma kuvugisha umwanya wose. Vya bindi kwi telefone naho wowe utari kuramwandikira ukabona aguma kwandikira umwanya wose, ashaka kumva umerewe, ashaka ko muganira umwanya munini. Iki naco ni ikimenyetso cyo kuba umukobwa yatanguye kugukunda canke umukobwa yagukunda, mugabo naho atobivuga, aho umukobwa niwe atera intambwe ya mbere kugira ngo ikomeze. Naho muba mutavugana arashobora no kurondera nimero yawe agashaka kukuvugisha, mugabo nakubwiye ko agukunda, mugabo ukabona yavuze nimero yawe nayikuye naka canke vyagenze uku, nari numva ashaka kuvugana nawe canke nari numva ko nshaka kuganiza tubisanzwe, mugabo muri we indani afise izindi gahunda canke afise objectif yo kugira gute yo kugukunda. Ikindi kintu umukobwa amaze kugukunda rimwe na rimwe arashobora kugira ikintu bita ubwoba, arashobora kugira ubwoba ukabona iyo akubonye ibintu vyiwe vyose ukamenga aca agomba kwiyagista, agomba kwishira ku murongo, ukabona umenga aragutinya. Rimwe rimwe abahungu hari igihe c'umenga umukobwa arishima canke umukobwa ukamenga mukugara, ariko nico gihagezemwo. Hari igihe kigera nyene umukobwa iyo akunze umuhungu ku buryo amubonye umutima umuvamwo akavuga ati mbe ahava mbona gute, mbe ahava anyumvira gute, mbe ntava asanga umenga mpagaze nabi canke ntava asanga umenga nicaye nabi. Nukuvuga aba afise ubwoba yuko uwo muhungu yomutora akadefu. Kandi abakobwa benshi bamaze gukunda abahungu bazogomba baje muri commentaire, ibintu birakunda kubabako akama yiyagista. Akenshi abo badoresa bobo arabibwira na bagenzi bati jewe sinshaka ko naka ambona nambaye ibi canke nsuko yavuye mu yakwereye ko ndamukunda yo hava canyanka. Niko rero step n'abakobwa nabo barayigeramo iyo bakunze umuhungu ugasanga afise akantu k'ubwoba ko gutinya nyamuhungu akunda. Kandi ikintu ca nyuma kiranga umukobwa gukunda canke yamaze kugukunda nuko agera kuri stage agatera intambwe agatangura kukubwira ingene bakagutapa mu bisanga, akamubwira ati bana wewe mwiza uri bogare canke mizuka. Aho yaba yageze kuri ya step avuga ati narakoze ibishoka byose ntavyo yabonye, reka basi wancishemwo n'utu tujambo tw'imitomo basi. Mugabo ntiyigera akubwira ati ndagukunda oya, ariko arafise utundi tujambo akoresha kugira ngo akwereke yuko yagusariye canke agukunda. So mwakoze kumviriza iki kiganiro, nimba ugejeje ikiganiro hano Imana iguhezagire kandi ndabashimira ko mubandanya mukora subscribe, niyo ntererano yanyu mukora buri munsi, ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire.